Jewe nitwa Mbonimpa Ezekiel, narize mpejeje amashure nca niyumvira gutera igiterwa c'inanasi. Maze kumva akamo rero ko muri payeje bazanye ihiganwa, nca ndagenda ku mugambi wanje nca ndatoka. Hanyuma Imana iramfasha barampereza ingurane y'imiliyoni 11. Jewe ndiko ndaraba narifise nk'hegitari imwe batarampereza financement, ariko ndiko ndaraba ubu noba ndenze hegitari 12. Maze gushora inshuro 4 kubera yuko tuzidanaje mu murima twasanze baca dohereza mu mahera makeya. Nukuvuga nciye rimwe ndashobora kuronka inanasi amajana 9. Nkaca mpakira imodoka ngiye Gitega baca bampereza forofe y'amafaranga amajana 6. Agaca guma arayo nyene mu marundi. Nkaca sanga ntahukanye ku nanasi imwe amajana 6. Ariko naciye mbona ko kugira ngo vyorohe ko notera imbere vyihuta, naciye mbona noja i Tanzania kuko hoho baca bampereza forofe y'amajana 7. No kuvuga inanasi nto forofe, no kuvuga inanasi nini na ntoya. Gaca usanga inanasi imwe ndayivunjije irarenza amafaranga 1000. Njanye i Tanzania ndashobora kuronka umuriyoni n'ibihumbi amajana 2 ku nanasi amajana 9. Ugwaruka rutarashika kuri rugero nobabwira ko Imana ifasha uwifashije ko bokura maboko mu mpuzu, kuko najeyo ntatangura gukora kugira ngo babone kumfadikiza. Hari kuvamo hazi higanwa sindoka ikintu na kimwe nerekana. Payeje ndashimira cyane gose kuko ubu bampamagara boss kandi bavuga ko abashomeri ataco twimariye.